Uno mwanya tuvugana abagwanyi ba M23 bariko bakora igitero gikomeye cyane ahantu hitwa Uvira. Bariko bagerageza kugwana igitero gikomeye cyane muri uno mwanya tuvugana. Amasasu ni menshi, amabombe ni menshi, eka n'amaroketi ariko ategwa muri ako gace kerekeza neza na neza ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, aho byibonekeza neza yuko abo bagwanyi ba M23 bariko bakoresha inguvu nyinshi cyane nubwo vyanse yuko bafata aho ako gace ka Uvira. Twibukanya neza yuko bahereye aho bita muri Goma, abantu babona umengo ni ibintu byoroshe buke buke cyane, babona umengo Tshisekedi azoshobora kubagwanya vuba bwango canke azoshobora kubazimya, kuko si bwa mbere byo babibaye inyuma y'imyaka myinshi ishize. Aba M23 barigeze gutera bafata Goma, ariko inyuma y'indwi zibiri bari bamaze guteshwa barata barahunga. Ariko igitangaje muri uno mwanya nuko bariko berekeza mu duce twinshi bakoresheje inguvu zikomeye cyane zitari bwaboneke, bikaca bitera ubwoba abene gihugu bari muri Kongo, eka n'ibihugu bibanyi. Ibihugu bibanyi ndashobora kuvuga ati vya bihugu bihana urubibe na Kongo. Abagwanyi ba M23 bamaze kuva igoma baca binjira ahantu bita muri Bukavu. Bamaze kwinjira muri Bukavu biba ari ibintu bikomeye cyane, kuko uduce tumwe twa Bukavu bamaze kutwizizira, eka neza na neza n'ikibuga c'indege bamaze kugifata. Ayo namwe mu makuru mwagiye murakurikirana ejo haheze na hirya yejo yuko bamaze gufata Bukavu. Bukavu nubwo batarayifata yose, hari uduce duto batarashobora kugenzura ngo babone ko badufashe neza, kuko burya Bukavu ni ahantu hanini canke ni hanini gose, hafise superficie nini cyane. Ubu rero bamaze kumanuka, bariko baratsatira muri Uvira nkuko tubibona ku masanamu canke nkuko tubihabwa n'abandi bamenyesha makuru bariko barakurikirana bino bikogwa hafi. Bamaze gushika ku rubuga, barabutwereka neza na neza ingene ukuntu bamaze gushobora gushika ku mupaka wegereza Uvira. Ndakubwiye yuko Uvira iri hafi cyane. Uvira iri ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Iyo ushitse Uvira hari umupaka u Burundi na Kongo. Ndakumenyesha yuko neza na neza kuri uwo mupaka hari n'abandi basirikare bamaze kumera magabo abariko barafasha igisirikare ca Kongo. Nubwo neza na neza hari ibintu byinshi byagiye biravugwa, tugarutse ku bintu byavuzwe muri Bukavu, nuko abasirikare ba Kongo iyo mabonye M23 baca bateshwa bagata bakomoka bakiruka, eka ndetse bagasiga n'ibigwanisho bikomakomeye aho onye muri Uvira. Muri Bukavu bagasiga ibigwanisho bakabita bakomoka, baba M23 bagashika bacakira bya bigwanisho by'abasirikare ba leta ba Kongo bakaca babitora. Ivyo ni bimwe mu bintu biriko biravugwa hirya nino, canke ni analysis turiko turakora bivanye n'ivyo turiko turakurikirana ku mbuga, n'ibiriko bivugwa n'ibinyamakuru bikomakomeye canke ibinyamakuru vyizewe cyane muri East Africa eka no ku isi yose. Turacyabandanya ku binyamakuru byo muri Tanzania. Ibinyamakuru byo muri Tanzania byo biguma bivuga yuko ino ntambara ni ntambara itoroshe ishobora gukwegera ibihugu bihana urubibe na Kongo. Tusimbiye muri France ivuga yuko uyu mugwi wa M23 uriko urafashwa n'uburongozi bwa Kagame, iriko irafashwa na leta ya Kagame, iriko irafashwa na n'u Rwanda, aho biriko birigaragaza ahantu henshi. Ndakubwira nka za BBC bariko baragerageza kuvuga yuko ati abagwanyi ba Kagame canke abasirikare ba Kagame bariko bafasha M23 kugira ngo ishobore gushika byoroshe muri zo aho hantu bagiye gufata. Ndakubwira yuko M23 ntiyoroshe, kuko iriko igerageza gusatira, eka bobo bafise intego yo gushika muri Kinshasa, kwifatira Tshisekedi mu maboko. Ivyo ni ibintu biriko birashobora gutangaza abantu benshi,
abantu bariko barabona ukuntu Tshisekedi ariko yitwara muri iki gihe kigoye ciwe, biraboneka yuko atari ibintu vyoroshe, kuko Tshisekedi we waguma afata ingendo zahana hariya yigira Burayi aja mu bindi bintu bigiye bitandukanye, aho abantu benshi batarashobora kumenya ati mbega Tshisekedi mu gihe igihugu ciwe kiri mu bibazo nk'ibi agafata ingendo yerekeza i Burayi aba agiye gukora iki. Ayo n'amakuru turiko turatohoza neza kugira ngo tugerageze kubazanira amakuru atohojwe neza canke amakuru yizewe cyane gose, tuyakuye ku binyamakuru bigiye bikomakomeye cyane gose. Ngaruka inyuma gato indakwibutsa yuko Tshisekedi president wa Kongo, president yemewe n'amategeko wa Kongo, yarigeze gutumigwa cyane gose mu nama zigiye zikurikira, ndavuga inama ya East African Community. Iyo nama yari iyo kwigira hamwe ibibazo biriko birabera muri Kongo neza na neza, aho biboneka yuko na president Paul Kagame ariwe muntu wa mbere muri no mwanya ariko aragirwa no kurungika canke gufasha M23, ariko wewe akabihakana. Ariko nubwo abihakana ariko aravyagirizwa n'uburongozi bugiye butandukanye bwo muri bwo hanze y'igihugu, ndavuga uburongozi bw'Iburayi buvuga ati nka France ivuga ati Kagame ariko rafasha cyane cyane abagwanyi ba M23. Nubwo rero bimeze uko onye, president wo muri Kongo Tshisekedi yaragerageje gutumigwa muri yo nama, aho iyo nama yari hagarikiwe na president ndashobora kuvuga ati president wa Kenya. President wo muri Kenya niwe yarahagarikiye iyo nama, aho byabonetse neza yuko president Tshisekedi atashoboye kuboneka muri iyo nama, aho president wa Kongo Tshisekedi wewe yavuze ati jewe sinshobora kuza ngo nicarane canke ndamukanye nkorane mu minwe na president w'u Rwanda Paul Kagame, umwe mu bantu bihishije canke umwe mu bantu bariko barakora ububi bukomeye cyane, bihishije mu binyoma, bihishije mu bwicanyi buriko burakogwa muri Kongo, ati niwe ari kuri nimero ya mbere. Rero sinshobora kwicarana n'umuntu nk'uwo. Kubw'ivyo rero ntiyashoboye kuboneka mu nama zigiye zikurikira canke inama za EAC, ntiyashoboye kubonekamo Tshisekedi, aho wewe aguma gabisha avuga ati u Rwanda rurandembeje, aguma yamamaza canke aguma asemerera asaba yuko ubufasha ibihugu bigiye bitandukanye. Uko niko bimeze rero muri no mwanya muri Kongo, canke niyo analyse iriko iribonekeza ku mbuga ngurukana bumenyi ibiriko biraba byose vya M23 biriko vyagirizwa u Rwanda. Aho niho amakuru ageze muri no mwanya, ariko president w'u Rwanda wewe arabihakana akavuga ati ngo burya abagwanyi ba M23 s'abanyarwanda. Ariko ikintu giteye amakenga canke gitera amakenga abantu benshi nuko bavuga ati mbega ni gute abagwanyi ba M23 bose bavuga ikinyarwanda kandi bakakivuga neza, kandi benshi bari mu bwoko bw'Abatusi. Ivyo ni ibintu biriko biravugisha abantu benshi, biriko biratera ruhagarara higa nino. Ndagusaba kuba hafi no kugira subscribe no kuba hafi natwe, kuko tugomba tugerageze kuba kurikiranira hafi bino bintu biriko birabera muri Kongo. Mukanya turaza kubashikiriza inkuru ibabaje cyane, turaza kukuzanira liste y'abanyarwanda canke abantu bari mu gihugu cyo mu Rwanda bariko bagerageza kuvuga nabi umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Turaza kuzanira liste y'abamenyesha makuru, turaza kuzanira liste y'abantu bakora ku mbuga ngurukana bumenyi bariko bitira amazina mabi cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kubazanira liste, mubandanye mudukurikirana mugira subscribe kuri no channel yacu. Ndababwira ati uwariko arakurikirana amajwi bamwita Kagaga OG, kugira ngo amajwi ashobore kubashikira neza aho muri hose. Murakoze cyane.